Nkurunziza Eric. Nkurunziza Eric yizewe n'inama mpuzwajambo ya komine Muramvya, yongera agenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore kuba Musitanteri wa komine Muramvya iri mu ntara ya Gitega n'indi. Nk'uko musanzwe mubizi kw'igenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2005 abarundi isinzi ibihumbi n'ibihumbi bazindutse mu gitondo ca kare berekeza ku biro vy'amatora kugira ngo bashobore gutora abajenama b'amakomine hamwe n'abazoba bagize urwego rw'inama nshingamateka. Abo bajenama ba komine nabo kw'igenekerezo rya 23 ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2005 barizeye Eric Nkurunziza kugira ngo azabe ariwe uyobora komine Muramvya. Ibyo ntibyari gukunda mu gihe nyene cyubahiro mukuru w'igihugu atari kuba yasizeho itegeko rimwemerera mu bandi, kuko ubu dufise nk'uko musanzwe mubizi dufise amakomine 42 bivuga ko hari abasitanteri 42. Ivyo rero bisaba ko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu abanza gusohora itegeko ribagena muri ayo mabanga. Niko ku itariki ya 7 ukwezi k'umunani umwaka wa 2005 haragemwe abamusitanteri barongoye amakomine atandukanye agize intara zitanu z'u Burundi. Muti none Nkurunziza Eric ninde? Abatari bake mu bakunzi ba Komine TV baba bakeneye kumenya, canke abanyamuramvya ubwabo baba bakeneye kumenya indongozi zibarongora. Nkurunziza Eric rero Komine TV yashimye kugaruka kw'idonido kukahise ku bikorwa ku mashure eka ubuzima muri rusangi bwaranze iyo ndongozi igiye kurongora abandi muri komine Muramvya hagati y'umwaka wa 2025 gushika mu 2030. Ni Nkurunziza Eric rero yavukiye ku mutumba wa Busimba komine Muramvya intara ni Gitega mu ntunganyo nshasha. Se wiwe akaba yitwa Nzeyimana Pascal, mu gihe mama wiwe nawe yitwa Bigirimana Leokadi. Nkurunziza Eric yavutse mu 1987. Araheza aja mu mashure guhera mu 1996 aho yiga ku ishure ritoyi rya Busimba. Aho yahavuye mu 2002 agiye kuri lycée communale ya Bugarama, naho akaba yahize hagati y'umwaka wa 2022 n'umwaka wa 2006. Ico gihe avuye kuri lycée communale Bugarama yaciye yerekeza kuri lycée Muramvya, naho hari hagati y'umwaka wa 2006 n'umwaka wa 2009. Avuye aho rero yaciye abandaniza mu mashuri ya kaminuza, aho yahize guhera mu 2010 gushika mu 2016 aho yiga muri kaminuza nkuru y'u Burundi mu gisata c'indimi, aho yarose mu gisata c'indimi aho yarose urupapuro rwa lisasi mu ndimi hamwe no mu ndome z'icongereza. Muti none amabanga yaranguye imbere yuko yizegwa kuba Musitanteri wa komine Muramvya nayahe canke yagiye arayarangura gute? Ibyo mutari muzi nuko
guhera 2015 gushika 2019 yari umwarimu kw'ishure shingiro rya Buhogwa muri zone ya Bugarama. Kuva muri 2019 gushika muri 2021 akaba yari umuyobozi w'ishure rya Busimba. Mukamenya ko iryo shure rya Busimba nyene yabereye umuyobozi ari naryo yatanguriye ko kwiga. Mu guhera rero 2021 gushika uno munsi muri kino gihe yizerewe gushika kuri iyo tariki yo kugira umuntu nyene icyubahiro kugira ngo abe ariwe arongora komine Muramvya. Yari asanzwe ari umuyobozi w'indero muri komine ya Muramvya. Nibaza ko abatari bake ariho bamumenyeye cyane ku bikorwa yamarika arakora, aho byagaragaje ko umwimbu canke ugukomera mu kwigisata c'indero muri komine ya Muramvya byagaragaye muri kino gihe yarayibereye umurongozi w'indero, kuko intara ya Muramvya yarigije imbere ibibanza bitari bike kuri rwa rutonde ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwama buriko urashira ahagaragara ukuntu intara zigenda zirakurikirana n'ukuntu amakomine akurikirana. Rero ibyo ni bimwe mu byatumye amenyekana cyane, kandi abenegihugu atowe kuzoba Musitanteri nabo bamuhanze amaso kugira ngo azogire icyo ahinduye mu iterambere. Eric rero Nkurunziza avuga Ikirundi neza, akavuga Icyongereza neza hamwe n'igifaransa. Hampande aho mu buzima bwa politike asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Ikindi ni uko arubatse, afise abana batatu. Uwo mwubahwa agiye kubazwa ibibazo bitandukanye, agiye kurongora komine Muramvya kugira yiyumvirire ibihumbi n'ibihumbi by'abenegihugu muri komine Muramvya. Reka Kumbizi TV tumwifurize kuzogira ibikorwa byiza, kandi n'ibyo abenegihugu ba komine Muramvya cyane mu iterambere bamwifuza ko azobishikeko. Murakoze. Kumbizi TV, Bosco Ingabire.